Turabaramukije turabahaye n'ikaze mu biganiro by'ubugorozi. Uno munsi mugira mwigane n'umuntu witwa Ishimwe Shera, tukaba tugira twigane ubwiza n'akamaro k'amashurwe hibiscus. Amashurwe hibiscus canke husera yakoreshejwe mu bihe vya kera kandi no muri iki gihe arakoreshwa cane nko muri Egiputa kubera ubushobozi afise bwo kuvura. Ayo mashurwe agize n'ibi bikurikira: calcium, phosphore, potassium, vitamine C, vitamine A. Akamaro kayo mu buzima bwacu: agabanya amazi yibumbiye mu ngingo, agabanya ubushuhe aribwo fièvre, yorosha amaraso, agabanya ikinure kibi cibumbiye mu maraso, agabanya uburibwe mu gihe c'imihango y'abakobwa. Kugira ngo ubone ibyiza vyayo iteguramo nk'umutobe ariyo ji canke icayi. Atera kwihagarika neza, agwanya umuvuduko w'amaraso, asohora acide urique mu mubiri, ashira ku rugero rwiza isukari, arinda cancer, ni meza ku buzima bw'igitigu, arinda constipation, afasha digestion, yongera ubuzima bw'uruhu no kururinda gusaza. Uko ukoreshwa: kubiza iminota 2 igice c'ikirahuri c'amashurwe hibiscus mw'ilitiro 2 z'amazi. Bitereke ahantu iminota 10 ubone bize biyungurure, ushiremo ubuki canke stevia. Ufise ifu yayo gushiramo ibiyiko 2 mu birahuri 3 vy'amazi canke mw'ilitiro 1. Rindira iminota 10 ubone abize, uyungurure ibirahuri 3 ku munsi. Icitonderwa: ni vyiza kuyinywa utayivanze n'ibindi vyatsi kuko kuyivanga n'ibindi bigabanyiriza ubushobozi. Kuyinywa nyinshi hejuru y'ibirahuri 8 ivyonona igitigu. Ku bagwayi b'umuvuduko w'amaraso bakwiye kwirinda kuyinywana n'imiti yo kwa muganga. Imana ibahe imyumvire myiza mu izina rya Yesu.